are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, All I require for life, God has given me, and I know who I am. Amahoro y'Imana neza kuri mwese abakunzi bankunda ijambo. Ndongeye kubaha ikaze mu kiganiro cuno munsi. Ni Karen Bera baranyizigiye. Ni wa munsi dusangira amajambo y'Imana. Imana ibahezagire mwebwe mwese musengera, mwebwe mwese musengera iki gikorwa. Imana ibaha umugisha kandi ihezagire na mwebwe mwese mufashwa n'izi nyigisho, n'ukuri Imana ibandanye kubagenderera no kubiyereka. Tugize iminsi turiko tuvuga ku gakiza, turiko tuvuga ngo mbega ngo agakiza niki, turiko turavuga ingene umuntu yakira agakiza. Twarabibonye, nimba utanguriye kuraba uno munsi urashobora kuja mu mavideo yarenganye, uzobona ivyo tumaze kuvuga. Turamaze kuvuga ibitari bike ku gakiza, turamaze kuvuga ingene umuntu yakira umwami Yesu, ingene agakiza arakabose. Ntabwo kagenewe abantu bamwe, ariko abantu bose Imana yarungitse Kristo, yarungitse umwana wayo kugira ngo apfire abantu bose. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo uwumwizera wese ahabwa ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane gose. Nawe wo mwizera uno munsi, nawe wo kwakira ubugingo budashira, nawe wohinduka, wocika icaremwe gishasha, nawe woba mushasha. Nkunze kubwira abagenzi banje turiko turaganira nkababwira ngo Imana irakundana, Imana n'urukundo. Imana ntabwo yanka abanyavyaha, irabakunda cyane gose, ahubwo Imana yanka icaha. Wowe rero ukiri mu vyaha zuhindukire, wemere kuganzwa nayo, wemere kurongorwa nayo, uve mu buzima bw'icaha. Yesu aragukiza kandi akugirire neza. Yesu yariko arigisha ni mu gitabo ca Matayo mu gice ca 5. Hanyuma arababwira ati muri mwebwe ninde umwana we yomusaba umukate akamuha ibuye, ninde umwana we yomusaba ifi akamuha inzoka? Ngo mbega nimba mwebwe muzi guhereza ivyiza abana banyu, ngo so wo mwijuru ntazorushiriza kubagirira neza? Ngaha nivyo ariko abigisha ingene basaba, ariko abigisha gusaba, ariko ababwira yuko bosaba ico bosaba Imana yokibahereza kubera urukundo rwayo. Ariko kandi ico natahuye gikomeye n'urukundo rw'Imana. Natahuye ingene Imana nubwo turabanyavyaha, nubwo tuba tuboneka turabanyavyaha imbere yayo, iratwemera, iraduhereza ivyiza. Imana ishimwe cyane. Murabizi umwana niyo yoba ikigaba gute, niyo abantu bose bo hanze bomuheba, niyo abantu bose bo mu muryango bomuvako, umuryango wiwe, abavyeyi biwe ntibamurekura, ntibamukura kwa maboko. Kubera iki? Kubera ko urukundo bamufitiye nta kintu na kimwe coza kirukuraho. Naho ari umunyavyaha, naho yokora amakosa, baguma bamufitiye urukundo, baguma bamwitwararika, baguma bamwitaho. Mu Kirundi niho bavuga ngo igito gitabwa iwawe. Ni kuvuga naho umuntu yoba ari gito gute, nyene aguma ari uwiwabo, iwabo baguma bamukunda. Yesu rero yababwiye ati nimba mwe muhereza ivyiza abana banyu muri babi, mbega so wo mwijuru ntazorushiriza? Aha anye mbona mu rukundo rw'Imana rutagira akagera. Mbona ingene Imana nubwo twaba turabanyavyaha iguma idukunda, nubwo tuba turabanyavyaha iguma itubwirira neza, nubwo twaba turabanyavyaha iguma uduhereza ayandi mahigo yo kuyegera, ayandi mahigo yo kuyakira. Imana ishimwe cyane gose. Ikindi nashaka kongerako nuko agakiza ari ikintu ukora kugushaka kwiwawe, ari ikintu personnel wikorera wewe nyene, ukavuga ati jewe ndakeneye kwakira agakiza, ndakeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana mu gice ca 3:20 haratubwira ngo hemagaze ku rugi, uwugurura ngo ndinjiriwe ngo dusangire. Nimba avuga ngo uwugurura, ni kuvuga hariho abatugurura. Imana idufashe cyane. Hariho abatugurura, ariko Yesu aravuga ngo uwugurura
uwugurura ndinjira. Aha urugi Yesu avuga ngaha ni urugi rw'umutima wawe. Yesu aba ariko arahamagara, ahagaze ku rugi ariko arahamagara, ariko arakubwira ubu butumwa wumva iminsi yose bukubwira ivy'agakiza. Aha aba ariko aradodora ku rugi rw'umutima wawe. Izi ndirimbo wumva zikubwira ivyo kwihana, zikubwira ivy'agakiza, aho Yesu aba ariko aradodora, aba ariko arahamagara. Niwamwugurira umutima wawe ukamwakira, uzoba ubaye umuhigwa. Imana itugirire neza. Tugize iminsi rero turiko tuvuga mbega nibiki umuntu yunguka mu gakiza, nibiki umuntu aronka bivuye mu gakiza, nibiki umuntu nibiki bihinduka mu buzima bw'umuntu iyo yakiriye umwami Yesu nk'umukiza wiwe, nibiki Yesu amuzanira mu bugingo bwiwe. Uno munsi nashaka kuvuga ingene agakiza kaduha freedom, kaduha umwidegemvyo. Imana ishimwe cyane gose. Ndasoma muri Luka igice ca 4:20 wa 18 wa 19. Ndabisoma mu Kirundi nongeye ndabisoma no mu Congereza. Bibiliya y'icongereza yaranshoboje kubitahura cyane gose. Nashaka nsome muri izo ndimi zibiri hanyuma tugira ico tubivuze ko. Imana ibahezagire. Ni Luka igice ca 4 umurongo wa 18 na wa 19. Haravuga ngo mpwemu w'Uhoraho ngo ari kuri jewe, nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire abora ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kurekura abahahazwa ngo bidegemvye, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. Muri Bibiliya y'icongereza haravuga ngo the Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Imana ishimwe cyane. Uyu yari Yesu, yari kwavuga aya majambo yuzuye mpwemu w'Imana. Niko ijambo ry'Imana ritubariye. Narimejeje kuvuga ngo mu gakiza tuharonkera umwidegemvyo, tuharonkera freedom. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye mu gitabo cy'icongereza. Narishaka kuvuga ku bintu bitanu. Narishaka kuvuga ku boro, ku bafungwa, ku mpumyi, ku bahahazwa, no kukwemerwa n'Uhoraho. Ivyo nivyo nashaka kuvuga ko uno munsi. Twasomye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yesu yari yuzuye mpwemu w'Imana. Bisigura ngo nimba mpwemu w'Imana yari kuri we, ivyo ariko aravuga vyose yariko abivuga muri mpwemu. Haleluya. Aha dutahure rero inye ko ari ibintu vyo mu buryo bw'impwemu. Ibintu vy'agakiza ni ibintu spirituel. Kuko iyo abatari spirituel ntibokubwira yuko woba warakoze ivyaha bitagira uko bingana, mugabo mu kuvuga ijambo rimwe gusa ukabura kize, ukabura hindutse. Yesu rero yaravuze ngo Imana yamurungitse ngo kugira ngo aze kubwira ubutumwa bwiza aboro, the good news to the poor. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ngaha aboro Yesu yariko aravuga, ntiyariko avuga abakene mu buryo bw'ibifatika. Yariko aravuga abakene mu mutima, abakene mu buryo bw'impwemu, mu buryo bwo mu mutima. Imana itugirire neza. Hari igihe umuntu ashobora kuba mu buzima ugasanga yabayeho mu buzima bubi cyane, ugasanga ibintu yagiye aracamwo, imibabaro yagiye aracamwo mu buzima, amadeception yagiye aracamwo mu buzima, ubukene yagiye aragira mu buzima, byagiye birafekta umutima wiwe. Ugasanga uwo muntu abayeho atamwidegemvya agira mu mutima, ugasanga uwo muntu abayeho atarukundo agira, ugasanga umuntu abayeho atamunezero agira, aboshwe n'ibintu bitandukanye kubera ubuzima yagiye arabamwo. Yesu rero yatubwiye ngo yaje ku bwawe. Yesu yagufitiye inkuru nziza. Wewe ufise uwo mutima umeze gutyo, wewe mu mutima iwawe wumva ubabaye, wumva ufise agahinda, wumva utagira freedom, wumva utidegemvya mu buzima bwawe, wumva ukenye urukundo, ukenye kwemerwa, ukenye umunezero. Yesu agufitiye inkuru nziza, agufitiye inkuru nziza yuko niwamwizera, niwamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, utabandanya ubayeho gutyo, utabandanya kubaho muri ubwo buzima. Uragira ubuzima bushasha, ubuzima
bw'umwidegemvyo, ubuzima buhindutse. Imana ishimwe cyane rwose. Muri biya gifaransa ho havuga ngo il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Wowe wumva ufise umutima wajanjaguritse, wumva ufise umutima uvuga ati ahaje sinzi ko hari nico bakigihinduka, nagira ndakubwira ko Yesu agufitiye inkuru nziza. Yesu iyo mitima arayisana, ugasubira ukaba muzima, ugakira, ukabaho mu mwidegemvyo. Imana itugirire neza. Ica kabiri nashaka kuvuga ko naha anye avuga ngo abafungwa, prisoners niko twasomye mu Congereza, abafungwa. Abafungwa turabizi ko ari abantu baba bafise umwidegemvyo uri limite cyane gose, baba ari abantu batagira umwidegemvyo. Agasho, umunyororo ni ikintu affect ubuzima bwawe bwose ku buryo udashobora no kuryama isaho ushakiye, no kuvyukira isaho ushakiye, no kurira isaho ushakiye, no kurya ico ushaka. Ivyo ni ibintu kubisanzwe umuntu akora ashatse, ni ibintu umuntu akora uko avyumva. Ariko mu gasho bashobora no kukurisha isaho utashaka kurirako, barakuryamika isaho utashakira kuryama, barakuvyura utashaka kuvyuka. Ni kuvuga hariho freedom uba waratakaje bigutuma ubaho ubuzima butaryoshe, butanezerewe, mu buzima bw'iwawe umerewe nabi. Yesu nawe rero ngaha anye aravuga abafungwa bo mu mutima, abafungwa bo mu buryo bw'impwemu, umuntu yaboshwe n'icaha, umuntu vyase ko ahinduka, umuntu yaboshwe n'ivyo yagendeyemo bikanka ko abivamo, umuntu yaboshwe n'ivyavuye mu vyo yabayemo. Ugasanga umuntu yarababaye mu buzima, akaca aba hari umuntu w'umunyenzigo, akaca aba hari umuntu atababarira kubera ukuntu nawe yababajwe, akaca aba hari umuntu ashaka gusambura ubuzima bw'abandi kubera nawe ubwiwe bwasambutse, akaba aboshwe n'ico kintu co kugira nabi kubera nawe yagiriwe nabi. Uwo muntu araboshwe, niko Yesu yavuze. Uyu muntu n'umufungwa. Uyu muntu rero arakenera Yesu kugira ngo amukize, kugira ngo amubohore, kugira ngo amuhe umwidegemvyo wo mu gakiza. Imana ishimwe cyane rwose. Yesu niyaza mu buzima bwawe, uzocubaho mu buzima bwa freedom. Haleluya. Uzocubaho mu buzima bw'umwidegemvyo, atakikuboshe, atakikwagira. Yesu akugire neza mwene data. Abandi Yesu yavuze bamuzanye ni impumyi, blind people. Impumyi ngaha anye Yesu avuga ntabwo ari kutabona n'aya maso dufise, ntabwo ari ubwo buhumyi avuga. Impumyi Yesu ariko aravuga ni impumyi n'abantu badashaka kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, n'abantu babwirwa ivy'agakiza ntibavyumve, ntibashake gukanura ngo bahumuke babone ivy'iyo nzira y'agakiza. Abo bantu Yesu abita impumyi. Abo bantu barumva amakuru y'agakiza, barumva ivyo kwihana, barumva, barabwirwa ivyo guhindukira, ivyo kubohoka, barabwirwa amakuru y'agakiza, ariko baraboshwe. Abo bantu baraboshwe n'ubuhumyi, ntibashaka gukanura, ntibashaka kubona, ntibashaka kuguruka amaso ngo bahinduke babeho ubuzima buhindutse. Abo bantu Yesu yabise impumyi, nabo nyene ngo baramuzanye, barimwo mu bamuzanye kugira ngo nabo nyene abasubize, abahe kubona, abahe gukanura. Mu ndwi zibiri ziheze twarabonye ikiganiro Yesu yagiranye n'umusamariyakazi kw'iriba. Ujya musamariyakazi ntiyari guhumuka amaso ngo abone ivyiwe, abone ivy'ubuzima bwiwe, abone ivy'agakiza, iyo adafata umwanya wo kumviriza Yesu, iyo adafata umwanya wo kugumana nawe, wo kuguma muteza amatwi, wo kuguma ariko aramwumviriza. Abasamariya n'abayuda baranenana kijya gihe, ntibavugana, ntibahana yamba. Ariko Yesu yashatse ko amakuru yiwe agera no mu basamariya naho. Atangura kuvugisha umusamariyakazi, atangura kumuganiriza, atangura kumubwira amajambo. Umusamariyakazi byari vyoroshe ko yoca yibandaniriza kubera yavuga ati wa muyuda wari kumvugisha mu biki twe tutavugana. Ariko yarafasha akanya, yaricaye aramwumviriza, aramuvugisha kushika yaho ahumuka,
arabona icaha ciwe, arabona ingene ari umunyavyaha. Uyo musamariyakazi asubira mu gisagara iwabo agenda kuvuga, asemerera, ahamagara abantu ngo nimuze murabe ivyo wambwiye ivyanje vyose, nimuze murabe uwankijije, nimuze murabe uwambwiye amakuru y'urukundo, nimuze murabe uwambwiye agakiza. Umusamariyakazi agenda kwamamaza amakuru ya Yesu kubera ko yarahejeje guhumuka amaso, yarahejeje kubona Kristo, yarahejeje kubona ivy'ubwiza bwiwe, yarahejeje kwakira agakiza. Imana ishimwe cyane gose. Yesu rero nabo onye batabona, nabo b'impumyi, abafitiye inkuru nziza. Nabo nyene arashaka ko basubira kubona, nabo nyene arakeneye ko basubira kumwizera, nabo nyene arakeneye ko bahinduka bakabaho ubuzima buhindutse. Imana ishimwe cyane gose. Abandi bantu Yesu yavuze ko ni mahazwa, muri Bibiliya y'Icongereza batubwiye ngo oppressed, mu Gifaransa bavuga ngo opprimé. Abantu b'imahazwa n'abantu baba baracinyijwe cyane, n'abantu batagira droit nimwe, n'abantu batafise decision nimwe bafata, n'abantu babagendera ko muri vyose, n'abantu batagira ico bavuga, n'abantu bacinyijwe cyane gose. Birumvikana ko uyu muntu abayeho nabi cyane, birumvikana ko uyu muntu atagira umunezero, birumvikana ko uyu muntu abuze ibintu vyinshi mu buzima bwiwe. Ariko Yesu ngo afitiye inkuru nziza nabo onye, nabo arakeneye kubagenderera, nabo arakeneye ko bamwakira, nabo arakeneye ko bamutumira mu mutima wabo kugira ngo nabo abagirire neza. Mu gitabo ca Yohana igice c'10 ku murongo waho w'10, Yesu yariko avuga abantu bamwizeye ko ari intama ziwe, nawe ko ari umwongere wabo, ko bagenda habarongorera kuja, ariko aravuga nyene ivyo bamwizeye. Hanyuma caravuga ngo igisuma ngo nikizanwa n'ikindi, ngo atari ukwiba, ukwica no gutikiza, ngo ariko jewe ngo naje kugira ngo izo ntama zanje, abo banyizeye, ngo baronke ubuzima kandi baburonke busesekaye. Yesu rero abo bantu b'imahazwa, abo bantu bumva baracinyijwe cyane, abo bantu bumva bari oppressed, abo bantu Yesu abafitiye inkuru nziza, abafitiye inkuru yuko nibamwakira nabo nyene abaho umunezero, abaho umwidegemvyo, abaha guhinduka, abaha kubaho ubuzima bwidegemvya. Imana ishimwe cyane. Twongeye kandi turabona yuko ngo yaje kugira ngo abamenyeshe ivy'umwaka wo kwemererwa n'Uhoraho. Haleluya. Ndahakunda cyane gose. Ivy'umwaka wo kwemerwa n'Uhoraho tubisoma mu gitabo c'Abalewi mu gice caho ca 25, niho havuga ingene uko haheze imyaka 50 habaho yubire ya freedom. Bararikura abantu bose bafashwe ari aba-esclave, abantu bose bagizwe aba-esclave ico gihe, abantu banyazwe ivyabo bakabarekura, bakabasubiza amatongo yabo, abantu bakagira umwidegemvyo. Uwo mwaka waba ari umwaka wo gucelebra, wa celebration ku ba-esclave no ku bantu batswe ivyabo. Aha rero mu isezerano rishasha Yesu yariko aravuga ko kumwakira, kumwizera niwo mwaka wa freedom, niko kubohoka, niko kuronka ubuzima bushasha, niko guhabwa umwidegemvyo. Imana ishimwe cyane gose. Niwo mwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. Umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho ku bugingo bwawe nuwo kwakira Kristo. No umunsi wo kwemererwamwo n'Uhoraho mu bugingo bwawe nuwo kwakira Kristo, nuwo kumwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ucuronka freedom, ucuronka umwidegemvyo. Imana ishimwe cyane. Ibi bintu mpejeje kuvuga biraraba n'abantu bakijijwe, biraraba n'abantu bakijijwe. Hariho igihe umuntu akizwa ariko akaba abayeho ubuzima bwo kuba umworo mu mutima. Umuntu akaba yarizeye umwami Yesu, akaba yaramwakiriye, ariko akaba ari umukene mu mutima, akaba ari umukene w'umunezero, akaba ari umukene w'amahoro, akaba ari umukene w'urukundo, akaba ari umukene w'ubuzima bw'umwidegemvyo. Uwo muntu nawe nyene arakenera umwami Yesu kugira ngo yongere amuha umwidegemvyo mu buzima bwiwe. Narabaye igihe kinini ndi muri ubwo buzima, ndazi ico ndiko ndavuga. Narabaye igihe kinini
naratakaje umunezero w'agakiza, narabaye igihe kinini naratakaje uwo mwidegemvyo wo mu gakiza, narabaye igihe kinini numva ntakunzwe, ntagira amahoro, numva ntagira itiro, ntashobora kuryama ngo sinzire. Narabayeho ubwo buzima bw'ubukene bwo mu mutima, ariko Yesu yarongeye arangirira neza. Nawe yo kugira neza mwene data, nawe yo kugenderera, nawe yo gukiza. Hariho n'abandi bakizwa ariko akaguma ari umufungwa, agakizwa muga akaguma afise ibintu vyamuboshe, akaguma afise icaha kimwizingirako n'ingoga, niko Paulo yabivuze. Ariko ico caha kimwizingirako n'ingoga mwene data, Yesu arashoboye kugukiza, Yesu arashoboye kukubohora. Hariho abantu usanga barakijijwe mugabo baboshwe n'ivyaha kubera ubuzima babayemo. Ugasanga umuntu kubera yabayeho mu buzima bwo kuba hojete, nawe akabaho ari umuntu ahojeta abandi. Ugasanga kubera ko wakuriye mu muryango atarukundo, atamahoro, nawe aho ugeze ukaca utanga urwanko, ukaca ubuza amahoro abantu mubana, kubera ko nibwo buzima wabayemo, nibwo buzima wagendeyemo. Ugasanga umuntu kubera ko yabayeho mu buzima bw'amadeception, nawe aciye agenda aradeseva abandi, aciye atanga amadeception. Nico kintu cihuta kuza muri we kubera ko nico yabayemo, nibwo buzima yagendeyemo. Imana itugirire neza. Umuntu yakiriye umwami Yesu, wowe mwene data nimba warakijijwe, wongere wisengere, wongere wirimbure ico kintu cakuboshe, ico caha cagutumye uba imbohe yacu, uciyambure, wongere ugire Yesu aguhe inkomezi, aguhe kukirengera no kunesha. Imana itugirire neza. Hari n'ikindi gihe umuntu akizwa ariko akaba impumyi, akaguma ari impumyi kandi yarakijijwe. Yesu akugirire neza. Usome ijambo ry'Imana, ube mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rizoguha umwidegemvyo, rizokugurura amaso, ubone ivy'amasezerano y'Imana ari mu ijambo ry'Imana, ubone ivy'agakiza kari mu ijambo ry'Imana, ubone ivy'inzira yo kuja mu ijuru. Uzovyumva bigutera umunezero, bigutuma ukanura wa muri maso, ntunyiganyizwe n'imiyaga yose yo ngaha mw'isi. Imana ikugirire neza. Harabaho n'abandi bantu bakizwa ariko akaguma yumva muri we acinyijwe, akaguma yumva muri we ata freedom afise, akaguma yumva muri we atagira droit y'abana b'Imana. Ariko wibuke ko twavuze ngo Yesu yaje kuduha ubugingo kandi busagutse. Mwene data, urakeneye kubaho ubuzima busagutse, urakeneye kubaho ubuzima na kimwe kigucinyiza, kigushira hasi, ubeho ubuzima widegemvya. Imana ikugirire neza. Hanyuma uharanire kwama uri muri ubwo buzima bwo kwemerwa n'Imana, bwo kugendera muri faveur y'Imana. Imana ishimwe cyane. Nawe mwene data utarakizwa, ndongera kukubwira ngo uri umuhombe, nukuri uriko urahomba. Yesu ari ku rugi, twavyumvise. Urashoboye kumwugurura umutima wawe, urashobora kumwizera, urashobora kwatura n'akanwa kawe. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo wizera mu mutima wawe ko Yesu ari umwami n'umukiza, yapfiriye ibyaha vyawe, hanyuma ukavyatura n'akanwa kawe ukabona gukizwa. Nawe urashobora gutera iyo ntambwe, urashobora kuvyizera ukavyatura n'akanwa kiwawe. Nta kiguzi bisaba, ntaco dutanga kugira ngo turonke agakiza. Ijambo ry'Imana mu Banyefeso igice ca 2 umurongo w'8 n'uw'9 havuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana, ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo ntihagire uwishimagiza. Agakiza k'Imana tugahabwa kubw'ubuntu, nta na kimwe dutanga, nta kiguzi dutanga, tugahabwa ku buntu, hanyuma tukizera kubw'ubuntu. Nta bikorwa vyacu bidukiza. Nawe mwene data urashobora gukizwa, urashobora kwakira umwami Yesu, urashobora guhinduka, urashobora gutera iyo ntambwe y'agakiza. Imana igushoboze cyane gose. Urashobora rero kumwakira, urashobora gusenga isengesho ritoyi wowe nyene ku giti ciwawe, ukavuga ati mwami Yesu, ndakwakiriye, ndakwizeye, ndumvise ko wapfiriye ivyaha vyanje, none ndakwakiriye mu bugingo bwanje kugira ngo unganze untegeke. No kuri Yesu
azobana nawe, azogendana nawe, azokwigisha ivyo kubaho ubuzima butari ubw'icaha bwejejwe, ubuzima butunganiye Imana, kandi uzoba ucitse icaremwe gisha. Niko ijambo ry'Imana rivuga, uzoba ucitse icaremwe gisha, uzoba ucitse icaremwe gisha. Ndabisubiyemo. Yesu abagirire neza. Niwamara kwizera uwo mwami Yesu, niwamara gukizwa, niwamara kumwatura n'akanwa kiwawe, ucurondera ishengero rishingiye kuri Bibiliya yera, rivuga ivy'ijambo ry'Imana. Tuma mvuze ngo ishengero rishingiye kuri Bibiliya yera no kubera ko amashengero ni menshi, hariho ayadashingiye kuri Bibiliya yera. Nico gituma navuze ishengero rihagaze kuri Bibiliya yera. Nongeye kubifuriza indwi nziza, tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom. A chosen generation, called for to show